Turi kwigenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka wa 2019 tuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa television Renaissance akaba ari amakuru mugiye gushikirizwa muri migwi kirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize igipolisi c'u Burundi cafashe kuri uyu munsi mugwi wasuma indwi witwaje ibigwanisho ico gipolisi kikamenyesha ko abo bantu ari impunzi ziba mu makambi ya Tanzania ziba zije guteza umutekano umuke abasirikare bo Burundi 13 barishwe abandi batandatu barakomereka mu mutego batezwe n'abagwanyi ba El Shabab muri Somalia ni bamwe mu basirikare bari bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu bari muri bataillon ya 54 abenshi barabandanya kugira ico bavuze nyuma yahishira hamwe USAID rifatiye ingingo yo guhagarika imfashanyo yahora iha Uburundi ku bwa Faustin Ndikumana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi ngo ingaruka ntizobura ku Burundi turabikurikira murano makuru yacu. Dasuye kwa ikaze murano makuru yacu tuyatangure mu bijanye na politike igipolisi c'u Burundi carerekanye umugwi w'abagabo indwi kivuga ko barabagizi banabi bakoresha inkoho muri komine ya Gisuru intara ya Ruyigi umuvugizi w'umushikiranganje w'igipolisi Petero Nkurikiye yamenyesheje ko abo bahagaritswe ari impunzi ziba mu makambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania bahora badurumbanya umutekano ku mipaka y'u Burundi na Tanzania kurikira aba mubona bose n'abarundi ariko umugwi wose ugizwe harimo n'abatanzania harimo muri bo rero hariho abaza barapfuye bariko mu bikorwa byo kubarondera hariho rero n'aba bafashwe hariho n'abandi bakironderwa aba bose rero mubona ngaha bose n'abarundi bava mu ikambi z'impunzi zo muri Tanzania bava muri zo kambi rero bagaca baza guhungabanya umutekano bisha abantu bivye abantu muri Tanzania bacahungira ku ruhande rw'u Burundi bigwanisha bagaca banyegeza muri bino vyatsi mubona ngaha ku mupaka hanyuma iyo baje mu Burundi naho bagakora nk'ivyo ubugizwe nabi nk'ubwo naho nyene baca babakomye baje umutekano w'u Burundi bakomye baca bahungira muri Tanzania niho rero dufatiye bakoresheje umubano mwiza uri hagati ya Tanzania n'u Burundi igipolisi cy'u Burundi cyavuye gifata ingingo yuko cokorana n'igipolisi cyo muri Tanzania muri ya ntumbero yo kubana neza hanyuma baraja hamwe barahanahana amakuru barakora amatohoza gushikaho uno munsi bakora igikorwa ciza citeka cyo kuba basambuye uno mugwi wari ugize imisi uhungabanya umutekano hirya no hino muri Kibondo muri Tanzania no ngaha mu Ruyigi cyane abantu rero bose bafatiwe ngaha mu Ruyigi ariko hari babiri bafatiwe Bujumbura bakorana hariho n'abandi bakironderwa aba rero ukumubabona bagiye muri Tanzania bita impunzi baca barabakira ngo ni impunzi kumbe ni inkozi z'ikibi twashaka rero tumenyeshe yuko abantu bose bahunze bava mu Burundi bose atari abantu beza murabizi ko mbere benshi bahunze bivuye ku bihuha byavugwa n'abanyapolitike n'abakoroni bakabatera ubwoba tukiri mu bijanye n'umutekano abasirikare 13 b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia bari muri bataillon ya 54 baragandaguwe mu mutego batezwe n'imigwi y'aba El Shabab ku munsi wa gatanu igenekezo rya 13 Nyakanga 2019 uwo mutego ukaba watezwe imiduga yari itwaye abasirikare b'abarundi bagera kuri 70 bavuye aho bita Jowal berekeza ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu abandi batandatu nibo bakomeretse mu gihe nabo bahavuye bivuna igitigiri c'aba El Shabab kitaramenyekana kikaba carahasize ubuzima Reverien abazikamwe Ico gitero cakozwe n'imigwi y'iterabwoba ya El Shabab ku modoka zari zitwaye abasirikare b'abarundi bagera ku 70 mu gihe bariko barasubira inyuma bavuye mu karere ka Jowal uwo mutego ukaba wabaye mu bikogwa vy'iterabwoba vyakozwe n'iyo migwi mu turere dutandukanye harimo n'uturere turi mu gice ca Shabelle amakuru duhabwa na bamwe mu basirikare atubwira ko abo basirikare barabo mu ibatayo ya 54 yari herutse kurungikwa muri Somalia
Ayo makuru akavuga ko abo basirikare bari mu bikorwa byo kugemurira abasirikare babo bari ku birindiro bitandukanye. Mu gihe c'uwo mutego abasirikare 12 baciye bicwa muri uwo mwanya nyene, mu gihe uwundi yapfuye mu bucagucagu bwo kuri uyu w'Imana igihe abaganga bariko baragerageza kumuvura. Abagera kuri 6 nibo bakomerekeye muri ico gitero, bamwe mu baere Shabab batazwi gitigiri bakaba barahasize ubuzima, mu gihe abasirikare b'abarundi bahavuye bivuna. Ayo makuru kandi atumenyesha ko n'uburongo ya karere ka Joal nawe nyene yaguye mu mutego w'iyo migwi ya El Shabab muri ako gace nyene, ariko ko yoba kiriho canke yitavye Imana bikaba bitaramenyekana. Twahamagaye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira tubwire ibijanye n'ico gitero. Tumaze kwidondora yatwishuye yuko Chenda kubaza nk'umenyesha makuru nawe nka Ndagushimiye Reverien Badikamwe kuri iyo nkuru. Ahamwe kwibuka ko uyo mutego w'aba El Shabab ugize kabiri utezwe abasirikare b'u Burundi bari muri AMISOM mu kiringo c'amezi 2 gusa. Umutego wa mbere ukaba wahitanye abasirikare 7. Mukubandanya makuru yacu, leta zunze ubumwe za Amerika zibicishije mu shirahamwe ryo gufashanya USAID zarahagaritse imfashanyo zaha u Burundi n'abakozi babwo bakorera mu biro vy'umunyamanga mukuru w'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko kuva ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Mwikete iryo shirahamwe ryandikiye Liberan Mfumukeko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, ishirahamwe USAID rimenyesha ko ryahagaritse izo mfashanyo ku Burundi kuko butubahiriza amategeko abuza urudandazwa rw'abantu. Ku bwa Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi, ngo ingaruka mbi ntizobura na riga ata amafaranga igihugu kiba gifise kugira gishire mu bisata biba bitagifashwa. Kurikira insiguro zitangwa na Faustin Ndikumana. Kubisanzwe ibihugu bikenye cyane cyane ibi vya Afrika yo munsi ya Sahara harimo n'u Burundi, mu bisanzwe bani bikunda kugira n'ingorane yo kubura amafaranga yo gukora ibikorwa by'iterambere cyane gufasha nk'abanyagihugu, ico bita les capitaux. Nivyo byakunze kuza biragaragara. Hanyuma rero ugashusanga na kitekero c'abaduvize kenshi niho yikunda kuva kubera nabije bidandazwa bishorerwa hanze y'ivyo bihugu, usanga bishobora ku giciro gitoyi, mugabo ibiva hanze ugasanga bigwa ku giciro kinini. Ivyo rero ni biri ku isi. Hanyuma ugashusanga rero hariyo amafaranga ategeza kuvanze kugira ateze ivyo imbere ibihugu, ugasanga hariho ico bitare marché financier, usanga amafaranga hari yo kuja gukora ibikorwa by'iterambere, mu ugasanga izo marché financier amahera yazo arazimvye kubera todenti usanga ari zinini. Kandi kuri izo marché financier kuri yo soko y'amafaranga usanga kugira batanga barinda kuraba ingene ico bitaremeze danotation bavuze ico gihugu cyangwa gusaba ingurane ko gishobora kwishura gishobora kutishura. Ivyo rero ugasanga ari birago ibihugu bimwe bimwe, ugasanga ari imfashanyo zihaguma ku buryo hari ibihugu bishobora kuza biraronka amahera byishura bukebuke canke ku nyungu ntoyi canke bikamera nka don kugira bishobore kurengera bisahiriza abanyagihugu canke mu bihugu bimwe bimwe vy'iterambere vy'ama infrastructure n'ibindi. Nizo rero fasha usanga za USAID, za PNID, zo zande ni muri ntumbero usanga ntuza yose zizamwo ariho gufasha nk'ibintu vya sida nka mu Burundi vya malaria canke n'ibindi. Nuko imfasha ziba zije rero zihagaze. Urumva rero ingore kunda guca ziba ni ukuvuga ati mbega iyo nsozo zuko ziragabanuka, mbega igihugu kanaka kirashobora kuja ku isoko mpuzamakungu kugira kirondere izangurane nyine nkuko uja muri banki ukakingurana, ugaca usanga ibibazo bikunda kuba ngaho. Rero ingaruka naho zikunda kuvuga usanga ku muri bihugu bimwe ntibanajije kuko hatihuse kuboneka amafaranga acasubirira. Ubwo rwandiko rwa USAID rumenyesha kandi ko imfashanyo yahora ihabwa abakozi b'ibiro vy'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko baja mu Burundi mu manama yabahuza na leta nayo nyene yahagaritswe. Iyo ngingo ifata kandi abakozi ba leta bahora bitaba amanama y'ishirahamwe ya Afrika y'ubuseruko. Ukubahiriza amategeko nico kizotuma Uburundi butera imbere. Ivyo vyashikijwe na Gwasa Gaton ku banywanyi b'umugambwe biwe muri commune Giharo intara ya Rutana. Uburongoye umugambwe CNL yanavuze ko umutegetsi arangwa no kwitwara neza mu bihe byose. Tumukurikire. Politike so kuzirikana ku catsi. Politike so kuzirikana ku catsi. Mukeneye iterambere nivyatunanira ko turi bazanira nta kurondera ivyitwazo ngo abakoroni ngo ibiki bitugoye twemanje ko vyatugoye.
ikibazo kiri hehe turi abantu nk'abandi mugabe ivyo bintu byo guteka umutwe politike si urubuga rwo guteka umutwe apana hanyuma nkuko nababwiye mu gihe ibwirizwa shingiro riduha uburenganzira bwacu reka twubahane twubahirizanye twubahiriza amategeko niyo azodufasha twese gutera imbere mu mahoro ahasigaye hari ingendo n'ingeso ziteye isoni bavuze bimwe bimwe umunsi tuza kugura ingoro yo mu Rutana twarumvise ibyabaye abantu barategekwa no kugara amaresitora ngo abantu ngo ntibaronke nitwo barya cyangwa baronke nabo kunywa amazi ivi umutima w'ubuntu umaze iki erega ivyo urabigirira uwundi ukibagira ko nawe ubikeneye ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo utifuza ko bakugirira ntukagire gute ntukagirira abandi ugize amahirwe Imana ikagutera iteka ukitwa umutware icyo ububwirizwa gukora ni ugutanga akarorero keza ko gutwara mu kubaho kwawe mu gutwara kwawe mu nyifato mu mvugo no mu ngendo yawe igihe rero utanze akarorero katariko naco uri kurafasha abutwara kandi noneho gutwara so gucisha ku kiti no kwibuye gutwara no gufasha abantu kuva ku rugero ruri hasi ukabashikana ku rugero ruri hejuru ivyo rero mwavuze za ngorane z'ibitaro mwavuze za ngorane z'amabarabara n'ibindi ivyo niyo byagomba guhangayisha abatware apana kuguma biyumvira ngo barya bari mu wundi mugambwe n'uburenganzira senere twemera yuko uwo ari we wese aja mu mugambwe ashatse kimwe gusa senere dushaka kuba kuri bwa bose nayo umushikiranganje w'imigenderanire hagati y'igihugu ca Gabon n'ibindi bihugu Alain Claude Billy Binze aherekejwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo hagati barabonanye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi hari mu ntumbero yo kumushikiriza ibimaze kurangurwa n'iryo shirahamwe nkuko vyari vyasabwe mu nama yabereye Injamena mu mwaka wa 2015 tubikurikire. Nous sommes venus avec le secrétaire général de la CEAC. Twazananye n'umunyamabanga mukuru wa CEAC mu ntumbero y'igikorwa twihaye gisabwa n'umukuru w'igihugu ca Gabon. Tukaba twari tuje tuzaniye umukuru w'igihugu c'u Burundi ibimaze kurangurwa mu kunagura ishirahamwe CEAC mu gihe haba inama yabereye Jamena umugwa mukuru w'igihugu ca Chad mu 2015. Abarongoye amareta bakaba basavye ko hogira ibihinduka muri iryo shirahamwe bongeyeho ivyifuzo by'abanyagihugu bijanye n'amahoro n'umutekano n'ibijanye n'iyinjira ry'abanyagihugu b'uyo muryango hamwe n'akarusho k'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi n'ivy'umubano. Igikorwa rero kikaba cakozwe n'abahinga b'ibihugu 11 bagizwe uwo muryango hamwe n'abashikiranganje b'ivyo bihugu. Inyishu zikaba zatanzwe mu bigabane bitanu bikaba vyose byaremejwe n'abashikiranganje tukaba twari tuje kwereka nkuru nziza inyishu y'ivyashitsweko kugira ngo ashobore kwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu izoba kugira ngo yemezwe ivyohindurwa mu muryango wa CEAC. Puisse s'organiser dans les prochains mois un sommet de chefs d'État pour adopter les réformes de la CEAC. Uyu ni wa mwanya w'ikigabane kw'isoko mutegurirwa mugashikirizwa n'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba hamwe na TV Renaissance. Uno munsi tubabwira ingene abanyamwema babana n'izindi mpunzi mu ikambi ya Nakivale aho ni mu gihugu c'u Buganda. Emile Basumba niwe akidushikiriza. Bangana 43 mu ikambi rimwe impunzi zirenga ibihumbi 115 kubw'icegeranyo gitangwa n'igisata ca ONU citaho impunzi HCR cyo mu kwezi k'umunani guheze. Banyamwema b'Inakivale muri Uganda babanye neza n'izindi mpunzi naho hakiri hutunenge. Ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 14 Nyakanga mu 2019 gihagaze ku mubano uri hagati yabo banyamwema n'izindi mpunzi mu ikambi ya Nakivale iri mu karere kitwa Isingiro mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu ca Uganda. Emile Nibasumba nije ndiko ndakibashikiriza kaze. Banyamwema bahungiye Nakivale begeranirijwe mu kibanza kimwe bari kumwe n'imiryango yabo.
Thierry Bigirindavyi wa televiziyo Renaissance yaravuganye nabo hamwe n'izindi mpunzi bari kumwe. Kashojwe be nko ku birometero 2 mu buseruko bw'ibiro by'ishirahamwe HCR niho hari impunzi zigenda n'umugabo bwo kurukoba banyamwema bari kumwe n'imiryango yabo. Muri iyo kambi ya Nakivar irimo impunzi ziva mu bihugu birenga 8, ibihugu bibiri gusa nivyo bivamwo banyamwema, u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu babanyi babo b'abarundi bavuga ko begeranye n'abanyamwema vyatumwe bashobora gutahura ko ari abantu nk'abandi. Ubu mwigema ati nta kibuza ko nagacupa tugasangira. Ubanyamweru nk'umusore nshobora gusohokana nawe ariko mbere umuntu yababona nabi cyane ariko ni byiza turasohokana tukaganira yaba arimo twadusohokanye yagura ikintu cyo kunywa nanjye akangurira nkamubona ko ari umuntu nk'abandi. Nico kimwe n'umukenyezi ava mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkanje ndi wo mu bwoko bw'abanyabwisha muri Kongo nabonaho banyamweru tukabishisha ariko ubuho tugereye hano na Kivale nkanje kwera twamaze kugera hano badutuza hamwe anterese ntago nabura kumwemera yanyemeye nanje nkamwemera mbere nabonaga nyamweru yabyara nyamweru ariko ubu nyamweru arabyana umuntu afite uruhu rwirabura hariho n'abantu baba batari banyamweru bose bameze kimwe ariko ugasanga babyaye banyamweru. Iruhande y'abanyamwema haraba kandi impunzi zaje ziva mu gihugu ca Sudani y'Amajepfo zigizwe n'abantu mu bwoko bita abagambira bari mu badashobora gutahura ko banyamwema bobaho. Umwe mu banyamwema ni wavyivugira. Ahantu tuba hegereye abasudani nawe n'abantu birabura cyane gose umva nawe nyine muri biyo habonetse umwana avuka w'inzobe nawe muri bo hagiye baramwica umva bahurere n'umunyamwema nawe akafise ingorane zo kurukoba akabisibisibe kurukoba urumva aho bicaye ibindi baramukumira ko hora harabaye n'ibintu nyine ku buryo PM iza ikagabura ibombo abagambira ikabahiri ryabo hamwe abanyamwema nabo baha ku ruhande rw'aba amarobine 3 kugira ngo baraye ko ico kibazo bacagabanuka mugana aho nyine ntikigabanuka hama habaye induru. Naho biruko muri abo bagambira cyane cyane abaciye ku ntebe y'ishure nabo nyine barahaye baratahura ko nyamwema ari umuntu nk'abandi. Cleophas Habimana ni waserukira abo banyamwema mu ikambi y'impunzi ya Nakival kubwiwe iyo babashira iruhande y'ikirindiro cy'igipolisi niho bari kuba bakingiwe kurusha. Urabona haje nta mutekano uhari cyose wovuga ko bagize kuba batujanye kuri polisi hari akora polisi baratwanyira ko ata muntu bashobora kushira haje. Twebwe ikiza kirimwa kuba turi hamwe nuko nyene twebwe nyene twicungera twebwe mu buryo bwo dushoboye tukamenya yuko ubugize ikibazo tuba tubonana tukagira uko dushobora gufashanya nk'uko dusangiye ikibazo gusa nta bindi. Ariko umuhinga mu vy'inyifato Bosco Nijimbere we wavuga ko burya ukubashira ukwabo atari kubagirira neza na gato kiretse ari vy'umwanya muto. Umuntu agendana ubumuga yabwirizwa kubaho nk'abandi bose nawe akagira ikintu yifashije akabona yuko yo kwironderera ivyo kurya akabona yuko yogira akantu akoze kamufasha kubaho. Rero iyo amushize kiretse ko rujya yavukanye izo ngwara zo kurukoba n'izindi bijana ubundi yabwirizwa kubaho nkato twese. Iyo rero bamushize bakabashira hamwe atari muri yo ntumbero ko bakingira umutekano nabwo bitategereje gukomeza ngo babakingira umutekano waho baba ariko baramutera ibibazo gusumba kubashira hamwe kandi ngo bashize hamwe babane ngaho nta uremesha uwundi baguma bayaga ibibazo bafise umwe yamaganya barimo bakaguma bayaganira nta uba hamwe yaho ngo baremeshe ahandi yabwizo hagenda akabona uri ko aracuruza ku botike nawe akabona ko ashaka gucuruza ku botike akabona ko uwundi aja kurima nawe akabona ko ashaka kuja kurima yabwiza kubaho nka twese ntabwo babwiza ngo bashira ahantu babugananireho nabantu nk'abandi. Umuhinga Bosco Nijimbere aranavuga n'ivyokogwa kugira umubano mwiza hagati yabo banyamwema n'izindi mpunzi utsimbatare. Ikintu ca mbere cyo kugwa nuko kwigisha abantu kugira ngo bahindure ingene babone ko ari abantu nk'abandi bakuremwe ivyo bintu byo kwiyumvira ko bashobora kubakoresha mu bintu by'abapfumu mu bintu byo kuraguza babone yuko nabo bashobora kugira akamaro ashobora guteza imbere umuryango tubabone nk'abandi bose batubarehe kubakumira niko kubafasha hama tumenye ko imirimo dukora nawe yishoboye hama nawe navuka mu muryango wawe umenye yuko numwigisha ukamufasha gutera imbere ko nawe ashobora kugira akamaro umuryango. Muri abo banyamwema 43 bahungiye na Kivale muri Uganda 33 n'abarundi 10 nabo bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigabane ku isoko cyari gishimikiye ku mubano hagati yabo n'izindi mpunzi kikaba kigarukiye ngaha. Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha.
Ndagushimiye Emile Nibasumba bahoze bakinira umugwi w'intamba mu rugamba kera bongerejwe kubamenyereza buwo mugwi kugira bawuhe inguvu. Ibi ni byashikirijwe na Reverien Ndikuriyo asanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Akaba yamenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yuko hari hamaze iminsi abantu bari kubasaba ko umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba yo kugwaho. Umumenyereza ntahinduka, hari abantu benshi baza baravuga amajambo batazi n'icyo turarondera. Umumenyereza ntahinduka, gusa muri staff tuzokongeramwo abantu kugira ngo umugwi ugire ingufu. Turibaza ko tuzokongeramwo bamwe bahora bakinira umugwi serukira gihugu mugabo akaba barastaffuye. Twabwiye ababijeje bagira ama contact y'abajuma munsi aze yaba kitenge aze kugira baze kuranforsa muri encadrement muri staff, kuko umugura kina neza muga harakeneye abantu bawukinye bazine n'abakinyi bavuga bafasha kocha. Ibyo rero navyo tubaza yuko yindwi tuzoba tubihejeje kubigira, tuzoba tubamenyesha ngira ngo kwa 2025 zuko mu ndwiza twahejeje kubipanga muga turakeneye yuko turanforsa au niveau staff tukashiramo ba les anciens joueurs b'intamba, kandi turabizi yuko bizogira cyo bifashije. Twamaze kubadira umwe connecte juma munsi kitenge twakayivuganye tubaze yuko bitazotera ingorane cyane muga turakeneye yuko abantu baza muri staff abakinyi benshi bava hanze ifu ko bazanana nabo nyene baca bategurira hamwe bavuga ururimi rumwe, tuvuga ururimi rumwe kuko uraze abakinyi bevurirwa mu makontina yose, Asia, Afrika, Europe, Amerika, urumva ni n'amakontina 3 abakinyi bacu bava ifu yuko turondera n'abantu bagenda bava hariya baza gukorana directement kugira bafashe kocha principal w'intamba mu rugamba Olivier Niyungeko. Nivyo rero ahanini ikindi naco giye gukorwa ari abakinyi kurondera abandi bukongereza. Hakurya y'imbibe zacu mu kurangiza ano makuru yacu ya wese yo kwihenda akinjira mu gihugu cy'u Rwanda kugira agihungabanye bizomugora kugisohokamwo. Ni vyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu nama nkuru yahuje umugambwe FPR Inkotanyi, aha yagarutse ku bitero vyabaye muri uyu mwaka ahitwa Nyaruguru mu karere ka Nyamasheke biturutse mu bihugu bibanyi. Kurikira Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nyamasheke mu minsi yashize hari abantu bateyeyo, sibyo? Buriya ngo bashakaga iki? Murabizi muzi abantu bateyeyo bavuye hakurya no hakuno, bavuga ko bashakaga iki? Bashakaga iki? Twari twabararitse. Turababwira ngo ibyo mutekereza gukora n'ubuga ndabwira n'abandi bakibitekereza. Uwinjiye afite imigambi mibi afitiye u Rwanda ntasohoka. Rero bashakaga kuduhinyuza, ariko nimumbwire uwasohotse. RDF murayizi? Irabatoragura buri wese, nta n'umwe baraye ijoro n'amanywa, ariko uwasigaye muzamumbwira. Ariko biriya byari byoroshye, nibirenze biriya niko byagenda. Kandi si ngombwa ko tugomba gutanga ubuhamya, tugomba gutanga proof ku bari hanze cyangwa ku bafite imigambi mibi ngo tubanze tubereke urugero. Si ngombwa ubundi. RDF ifite ubushobozi ariko itagomba gukoresha, ariko yakoresha igihe byabaye ngombwa. Byaba kuri bariya no kubarenze bariya inshuro zingahe. Buriya rwose ubureba n'aba
ubushake dufite bushyigikiwe n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo dukemure ikibazo cyahungabanya igihugu cyacu ntibugire uko bungana rwose n'abajya baducokoza duturanye nabo kandi barabizi rwose. Ni no kuri no nkuru duciye dusozera ko no makuru yacu ndabashimiye ko mwadukurikiye naho ubutaha.